Ibibazo bya Congo mwe mubibona mubifatira ubu. Igihugu cya Congo kuva na kera abazungu, umwami bita Leopold wa kabiri yagifata nk'intara y'Ububirigi kuva kitarikukira, kuva mu bukoroni. Umwami w'Ububirigi yakibona nk'intara y'Ububirigi. Rero kuva Congo cyakabona ubwigenge cyangwa cyakabona independence, Congo yabaye nk'umurima w'abazungu. Uwo murima w'abazungu rero n'importe abantu bose babamwo cyangwa se batabamwo, zaba miliyoni 100. Mwebwe mwari muzi mu gihe cy'umwami w'Ububirigi Leopold ko habaye genocide igera ku bakongomani barenga miliyoni 25 z'abakongomani bapfuye. Abazungu rero babona ko kijya gihugu ibirimwo byose ari vyabo. N'ikimenyimenyi ni igihe aho bita Kasavubu na Lumumba babonye independence cyangwa se ukwikukira mu Kirundi. Bamaze kubona ukwikukira kwa Congo, cyari muri cya gihe cya guerre froide, babona ivyiyumviro bya Lumumba comme premier ministre, yarafise perezida yari Kasavubu. Le Bantu bari bafise ivyiyumviro by'aba progressiste. Bamaze kubibona gutyo, abazungu cyane cyane ababirigi bafatikanyije n'abanyamerika baca babona ko kuri ivyo vyiyumviro bo atanyungu bazobibonamwo muri iyo independence Congo ibonye. Kuko muri icyo gihe abasirikare babonye ubwigenge, babonye independence, bakora mu gisirikare cy'Ababirigi. Abandi bari baratojejwe n'Ababirigi, abandi bagwanye Ababirigi baratojejwe n'Abarusiya. None babona ati ubwo iki gihugu kibonye ubwigenge kizoca gifata intumbero y'Abarusiya. Ababirigi bafatikanyije n'abanyamerika bashatse ibishobotse byose kugira ngo barebe ikintu cy'ikimwaro, cy'icyankane, cy'icyaha bashinja ko bita Patrice Lumumba. Bavuga ngo Patrice Lumumba c'est un communiste. Patrice Lumumba ntashaka Ababirigi kuko koko yarabashoreye ku manwa y'ihangu habona mutuvire mu gihugu. Yari umusivili ariko afise ivyiyumviro nka biriya bya Martin Luther King. Abazungu baratekera baragenda. Bamaze kugenda tireka ndakwereke, bagiye gushaka uyundi mukongomani kuvuga ko w'ikijuju nka bariya bananga. Baravuga ati wewe ni utegeza gusubirira uyu Patrice Lumumba. Yari umumenyesha amakuru icyo gihe uwo bita Joseph Désiré Mobutu. Mobutu ava ku journaliste yinjira mu gisirikare. Amaze kuja mu gisirikare niwe bace bavuga bati wewe utegeza kuba perezida. Akuraho uwo bita Kasavubu. Lumumba ni nkawe yategeka Kasavubu cyane nk'igikingirizo, kubera ko Kasavubu yari umunyakatanga enkatange. Habaye revolte muri b'abasirikare bari bashigikiye perezida wabo aheje kwinjiza igihugu mu bwigenge afatikanyije n'uwo Enkasaye. Urumva abanyakasaye kuva na kera hose bamera abapatriote ku gihugu cyerekeranye n'igihugu cya Congo. Baja kwica uwo Lumumba, bamutaye muri acide. Ibisigisige bye bije muri kino gihe cya Kabila cya Tshisekedi. Urabona Tshisekedi nawe c'est un Kasai. Patrice Lumumba yashatse independence yo muri Congo, nawe yari umunyakasayi. Iyo ideologie ya Lumumba niyo ideologie
babandanyije abo bafatikanyije icyo gihe bari base wo bita Etienne Tshisekedi wa Mulumba ari wese wa Tshisekedi uyu Chilombo. None rero abasirikare bo muri ex Katanga bo muri Katanga babonye ko babiciye perezida bakuriyeho perezida, babiciye premier ministre burya nkawe yategeka kuko niyo yatanga amategeko, niyo yatanga kwirukana abazungu bose iyo bava bakagera, baca baramwica, bamwicishije cya gisirikare cya Mobutu. None cya gisirikare cya uwo bita Kasavubu kirakora revolte, ntibishoboka ko mutwikira umuperezida. Lumumba niwe yari considéré comme un président. Bari revolta bajya kurwanya na cya gisirikare cya Mobutu cyahenzwe n'abanyamerika n'abiriki. Ingwaniraba kugeza ubwo bomowe baratsindwa kuko abazungu bazanye n'indege barabombarda hariya za Lubumbashi hose, barabombarda za Kolwezi Kamena base, barahunga binjira muri Angola. Nibo baje muri Angola ngo ritarabona ubwigenge, bayifasha kushakisha ubwigenge aho bumva mwumva bita ngo aba ex Katangi bagwanira igihugu cya Angola. Angola ibaho ubwigenge, ibaho ubwenegihugu, bavuga ati kuva ubu abantu bose badufashe kugwana ingwana tukabona independence, bose abaye abanyangola nibo bari mu gihugu cya Angola, abasirikare bakomakomeye. N'igihe rero wumva ngo AFDL ya Laurent Désiré Kabila ije, nabo kubera abahise Katangi bari bafise mu gisirikare cya Angola amapeta akomakomeye, bagiye kugwanya Mobutu kuko niwe yabagwanyije cyagiye cyane Lumumba, bajya kumugwanya nabo kugira ngo bamukure ku butegetsi bifatikanyije ingufu za gisirikare cy'abanyangola. Nibwo bakura uwo rero bita Mobutu Sese Seko. None bigeze muri Kongo, cya kintu bagize cyihuriro bita ngo AFDL iyi alliance bari barafonze nk'ibamwe babahendesha. Aba ex Katangi bavuga ati ubwo mu butavuye ari wo tugugwanya mu butukane ateza kuba umukunzi wacu, baca bifatikanyiza n'abanyarwanda kukwanya mu butu bamukuyemwo. Abanyarwanda nibo bafashe commandement bashiraho chef d'état major, bashiraho abacunze Laurent Désiré Kabila bavanzemo n'aba ex Katangi. Ico gihe rero Kabila yacungwa na garde y'uwo bita Edi Kapende, yari umunyakatanga, umuhungu w'abasaza baba ex Katangi, ariko yavuye mu gisirikare cya Angola, yari officier, yari umukoloneli. Niwe yari kuri garde yande ya Kabila kugira ngo bereke amakungu bati igihugu gifiswe na bene cyo. Ariko nyuma baza guca inyuma bica Kabila kubera iki bari bamaze kubona ko atanguye kugira ya patriotisme ya Lumumba na Bakasavubu, niho cyo bamwiciye. Abananga bose n'ibintu by'ibigarashwe hazogira igihe babo ntibabibona. Politiki ya Kongo ni ya kera. None cya gisirikare cyafonzwe baca bagikura AFDL bakita ngo FARDC. Urumva icyo gisirikare iyo kivuye, n'abanyarwanda baje bakuyeho igisirikare cya Mobutu, baje bifatanyije n'igisirikare cy'aba ex Katangi n'ibindi by'ibigarashwa bitagira zango zahongotse amenyo zaba mu butu, bazabishiramo nk'ibikoresho. Nuko rero wumva ngo FARDC jimwe bagambanye bajya wumva baguma kumujya w'inanga bagakubita bivuye inyuma, nabo wumva bo abapatriote bo ba ex Katangi n'abasirikare bavuye muri Angola n'abandi basirikare b'abana baba ex Katangi bavuga ko igihugu ni cyacu, abaturabazi. Bamwe wumva rero bagambana ni ya AFDL yazana na Laurent Désiré Kabila ivuye mu Rwanda, barimwo mu bisobanukirwe. None rero umuti urashoboka muri icyo kibazo cyabo cyose, kandi bagakubitwa kuko barazwi. Jewe nari mu ba ex Katangi kuko ubwa mbere nkiva mu kibira twakorera muri brigade bita Move. Inkotanyi zimaze gutera ababaye muri FCNDL-FDD barabizi, iriya brigade Move abantu ntitwaguma uruhande rumwe, ntabwo ntitwagira base uruhande mu gitondo twagwanira aha muri intara, ku mugoroba tukakagwanira ahandi, twatera hano ku mugoroba twahavuye muri ya brigade yacu Move tukazatiye kugwanira ahandi, gutyo mugumva bahawe mu isoko kujya kuzana ibikoresho hakujya muri Kongo tuvuye mu Rukongo. Urumva
bari rero baje vye twadusanze muri Kongo, wowe ntabwo woza gusubira inyuma kandi wumva hari abasirikare baje gutera. Twe natwe turacengeje mu banyagihugu, mu nyuma bimaze guhinduka uko bihindutse, twumvishije batangwe gusansibiriza Kabila amaze kwishata abasirikare bose timuze kudufasha abanyarwanda baturembeje. Urabona ukuntu barabazi Kinshasa, ukuntu baraturiwe, turabarasa general bita Kamena Bazari za Kolwezi. Urumva bo bashaka igihugu cyose ntabwo ngo ni intare n'ikibo bashaka Kinshasa nka kujya babikora kera. Iyo resistance ijya wumva no muri FRDC Sesone Zex Katange n'abandi basirikare bamaze kumenya ikibazo ho kiri. None iyo wumva ngo baraje ngo batanze amafaranga, usanga baba komanda baba FRDC baje muri FDL y'abantuze ya Kabila bavuye mu Rwanda no mu Bugande, ugasanga komanda nuwabo umukurikiye n'umukongomana, ariko atakuntu yo kuyopoza ivyo komanda avuze mu gisirikare. Donc haba order icyo bita itegeko order, wonde yeza guca kuri order umuntu akurusha no gwakurusha ipete rimwe. Urumva ariwe chef wa compagnie, chef de compagnie ni watanga amategeko. Niho gituma rero wumva ngo hano ntimurase baba babizinanye kuko n'abanyarwanda baje kera biba infiltré muri icyo gisirikare cyitwa ngo FRDC. Ntabwo ari FRDC, ijya ni FPR irimo muri Kongo, ni FPR irimo muri Kongo. Kubera rero bashizemwo uyu muperezida Tshisekedi bimvira ngo ni kijuju, ntamenye ko imfizi ntamitendera nkase kandi ngo isase riva ku cyuma, kuko uri Etienne Tshisekedi ura musaza Etienne Tshisekedi wari mukuru w'umugambwe wa IDPS, wari wo Etienne Tshisekedi wari wo mugambwe wase. Nubwo se yitavye Imana ku myaka 80 yindi, yari afise abafatanya bikorwa bakorana muri uwo mugambwe wiwe. Nubu aribo basaje biyo IDPS, nibo baha ideology ya Tshisekedi Chilombo, nibo bamva ngo akaze kuri politiki. N'abantu bari bazingazinge kunzinga ku ruhande gwase, nibo bamuha orientation, bamwereka ikibi n'ikiza, ukuntu igihugu cyavuye niyo kigeze niyo kitegeza kuja. Imwumvire rero burya ngo ni Tshisekedi abikora wenyine, afise babasaza bakuranye na se binararibonye, nibo bamubwira igihugu kimeze kugipanze kuteza gukora go kiteza kuyakuja. Numukenyuro atari wo gukenyura ubu, ariko uko bimeze kose Kongo ifise amafaranga, Tshisekedi afise amafaranga, bari bose bazobavumbura mwo zobamenesha za drone, nta kindi gisigaye. Ariko kuri plan y'ingwano utegeza kuba kuri plan à la fois nationale et à la fois internationale. Ntabwo utegeza kuvumbura ngo ugiye kuri ibi, kandi burya renseignement yose muri FARDC yo mwita FARDC genda yita FPR. Kagame arayifise renseignement yose ku munota kundi. Au contraire FARDC usanga bari yabo Alex Katanga usanga atamakuru bazi yakorerwa Kigali mu bya gisirikare, ntayo bazi, usanga nabo bamenya igice, ariko muri Kongo bayamenya yose. Urazi rero mu gisirikare udafise renseignement ubwo ugenda nk'impumyi kipofu. Nuko bimeze byo muri Kongo ni birebire, ariko kugira ngo ubihinyanyure utegeza kumenya politiki yo guhera kuri aba Patrice Lumumba ba Kasavubo na Lumumba kuza kujya bamubutu kuza kuri ba Tshisekedi bakengo wa Dondo. Ubwo nicyo gituma ubona iyi ngwano iri mu tema utera bigeze aha. Ariko buke buke ngo nyene yubaka icyari cyayo, kandi muzobireba genda kubwiye ibi byose byapangiye mu Bugande niyo bitegezwa guherera.